turakuramukije twongera kandi tuguhereza n'ikaze muri kino kiganiro amagara meza nshuti nawe mukunzi wahisemwo kudukurikirana ku muhingamo mwiza w'uno munsi. Kaze muri kino kiganiro. Mu kiganiro amagara meza cy'uno munsi tukaba tugiye kubayagira ibijyanye n'indwara ya cancer yo mu mushishito ariyo bita mu rurimi rw'ifaransa cancer de l'estomac. Hano muri studio twaba dufite umutumire. Ikiganiro mwagiteguriwe n'ikigo cy'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingabo bibereye n'ubuvuzi kama ni Foteke Burundi, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Alex Harimesh, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya cancer ku rwego rwa doctora. Turaguhereje ikaze hano muri studio. Nkuko rero mu kanya twegereje kubwira abagiye kutwumviriza muri kino kiganiro, tugiye kuvugana ku bijyanye na kanseri yo mu mushishito. Iyo ndwara ya kanseri rero ikaba itari hano mu Burundi gusa, ariko hirya no hino rero anashaka uwo vuga ngo ku isi yose ntiyoba yihenze. Mugabo rero mbere yuko tuduga ku ijambo tubagira tubanze tubabaze ingene iyo bikwiragiye hirya no hino ku isi. Ku byerekeranye rero n'ukuntu iyo ndwara ikwiragiye ku isi aribyo twita epidemiology, hari umuhinga yanonosoye ivyerekeranye n'indwara zifatira mu bihimba byo mu nda ariwo bita hepatogastroenterologue wo mu gihugu ca Mali yitwa Professeur Anselme Kanate. Yemeza yuko ku isi yose abantu bagwaye indwara ya kanseri yo mu mushishito batari munsi y'umuriyoni, mu gihe kandi muri Afrika ariyo kanseri igira kabiri, iza ubwa kabiri mu makanseri abangamira abantu benshi. Kandi ivyigwa bikaba vyerekana yuko iyo umuntu avuka mu miryango hari umuvyeyi ayigwaye, yaba ari umupapa canke umumama, ukugwara kanseri gushobora kwiyongera inshuro zitatu. Amahirwe yo gufatwa n'iyo kanseri yo mu mushishito ashobora kwiyongeranya n'inshuro zitatu gusumba abana bavuka mu miryango atanumwe abigwaye. Murakoze cyane ku nsiguro muheje gushikiriza abariko badukurikirana muri kino kiganiro. Mugabo rero kandi amatwa dusumira umenga indwara ya kanseri iramoko atandukanye. Mwobwira nk'aba bariko batwumviriza amoko y'indwara ya kanseri uko ameze n'uko angana, ariko cyane cyane dufatiye kuri kanseri yo mu mushishito ariyo cancer de l'estomac, kuko ariyo turiko turayaga ko ku muhingamo uno munsi. Hari amoko abiri, ariko turavuga ubwoko bumenya mukuru busanzwe bufata abantu gushika ku bice 85%, nabwo nubu ni indwara bita adenocarcinome gastrique, nayo ikabira amoko abiri nyamukuru. Hari bita adenocarcinome du cardia canke adenocarcinome cardial. Iyo ni kanseri y'umushishito, mugabo ifatira aho umushishito wiyugarira canke mu muryango w'umushishito, aho imfungurwa zivuye mu kanwa zikamanukana umuringoti canke esophage umanukana imfungwa n'ibinyobwa mu mushishito, aho rero uwo mushishito wiyugarira ariho bita locardia. Ubwo ni ubwoko bumwe. Ubundi bwoko bwa kabiri bw'iyo adenocarcinome gastrique ni ibyo twita adenocarcinome de l'estomac distal, aho ni kivyimba ca kanseri kiba cadutse mu mushishito, mugabo atari hariya hejuru aho imfungurwa n'ibinyobwa vyururukira bivuye mu muringoti utwara imfungurwa n'ibinyobwa mu mushishito, ariyo twita esophage. Mugabo yo iba yafatiye epfo mu mushishito aho imfungurwa zihejeje kunozwa zikamera nk'ubuyi nk'umusururu, zica zimanukira zigiye mu rura rwacu rutoya intestinal. Uwo muryango rero imfungurwa zimanakanamo zivuye mu mushishito ariyo twita pylore, niho ico kibyimba kiba giherereye. Hafi rero y'uwo muryango ariyo twita adenocarcinome de l'estomac distal. Abo bariko batwumviriza hari abashobora kwibaza bati mbega jewe mfatiye ku nsiguro uyu mutumire ariko aradusigurira ubwo byose nabangwaye indwara ya kanseri. Hari abantu bashobora kwibaza ibyo, mugabo twagace tubabaza tumere nk'abafasha abo bariko batwumviriza kugira ngo umuntu yoba afite ibyo byiyumviro amenye yuko ayigwaye canke atayigwaye. Mwotubwira ibijanye n'ibiranga iyo ndwara ya kanseri canke ibimenyetso biranga umuntu yoba agwaye indwara ya kanseri, avyo bita les symptômes mu rurimi rw'igifaransa. Hasho mushikiriza abo bariko batwumviriza. Iyo umuntu yafashwe na kanseri y'umushishito arashobora kuzurinda iyo ari imfungurwa n'aharya dukeya indikaguma yuzuye, aribyo twita dyspepsie hepatique.
kandi umuntu agwaye ikimungu canke kanseri y'umushishito adenocarcinome gastrique aronda agashira umunywera mu mwanya mutoya cyane ukamuyoberwa nk'uko bisanzwe biri no ku yandi moko y'ibimungu byo mu mubiri canke y'amakanseri. kandi uwo muntu uko ingwara igenda imusaturiramwo niko na kwa konda no gucika intege bituma umubiri wiwe wose uboneka yuko ameze nabi, acitse intege, adendebukiwe, ajonjogoye, iyo twita mu gifaransa alteration de l'état général de santé. kandi umuntu agwaye kanseri y'umushito arakarigwa no kudahwa ahanini bitewe nuko wa muryango imfungwa n'ibinyobwa byinjira na mu mushito bivuye mu muringote ubimanukana ariyo twita locardia ushobora kuba ugenda waga uziba bitewe naho ikibyimba giherereye canke naho akadahwa bitewe nuko umuryango umanukana imfungurwa zimeze nk'umusururu zahejeje kunozwa mu mushishito ariwo twita le pylore ushobora kuba waze canke ukanaziba iyo twita stenose pylorique bitewe naho ikibyimba kiba giherereye epfo mu mushishito amaja hasi nk'uko twabisiguye. Ico gihe iyo estoma umushishito wazivye hepfo canke hejuru bishobora guca bituma umuntu akaza kudahwa, hanyuma kandi arababara agatonekara mu mushishito ibyo twita epigastralgie n'ibindi bimenyetso bishobora kugenda bihindagurika bitewe na kanseri canke ikimungu cafashe umushishito aho kigejeje umugwayi. Ariko rero hambavu y'ibyo bimenyetso biranga umuntu agwaye kanseri y'umushishito tubamenyeshe abandi nabo boba babizi tubibutse yuko ushobora kugwara ikimungu canke kanseri y'umushishito ariko ugasanga ibyo bimenyetso byose tudondaguye ntibiboneka, mbere bakaza kubitora kwa muganga bariko baragupima wumva utonekara mu mushishito ibintu bisanzwe ukabura akayabagu ugasesemwa cyangwa ukabona wonda utazi iyo bizanana mu nyuma ugenda ugiye kwipimisha mbere ibindi atano kwikeka n'ico kibyimba cyo mu mushishito akaba ariho bayitora. Rero imisi yose ibyo bimenyetso byama byabonetse, ariko iyo byanabonetse naho biragera umuntu ugasanga aragize ibimenyetso byo gusinzikara bikomeye les complications gastriques bitewe nuko iyo ngwara ibigeze kure. Iyo rero umuntu amaze gusinzikara les complications aragira ibyo twita dysphagie. Dysphagie ni imvugo y'ikiganga isobanura yuko umuntu asigaramira imfungurwa akamira n'ibinyobwa mugabo ikagenda byanka ku buryo sigara ayihereza utuntu dukeya bigahera kukunanirwa no gufungura ibifungurwa kumira ibifungurwa bigumye mu nyuma n'ibintu bimeze nk'ubuyi nk'umusururu bikagorana. Ibyo biterwa rero nuko ingwara ibikagera kure. Aragira ibyo twita stenose pylorique ni ukuvuga yuko umuryango imfungurwa n'ibinyobwa bimanuka namwo bivuye mu mushito bijya mu ragwacu ruto intestinal ariyo twita pylore birashika ukagenda waga mbere ugashika naho uziba. Icyo gihe rero asigara yuzurinda agakaza no kudahwa nkuko twabisiguye. Haragira n'ibyo biyita hematemese. Hematemese ni imvugo y'ikiganga isobanura ngo umugwayi yagwaye ikivyimba canke ikimungu cy'umushishito adenome gastrique arageraho asigara adahwa maze ibyo adashwe bikaza birimwe amaraso. Aragira n'ibindi twita melena. Melena ni gihe mu mwanda mukuru wiwe asohora uvuye mu ragwiwe rukuru haba harimwo amaraso yavuye yuko umushishito wiwe wafise ibivyimba usigaye ivyo bivyimba binyenya amaraso mu mushishito bikaca bimanukana mu mwanda mutoya, hanyuma amaraso akaja no mu mwanda mukuru bikaca bimanukana mu rutoyi, hama mu rutoya rugahereza urarukuru le grand intestin, hanyuma mu rukuru umwanda rero agiye gusohora ukacuza urimwe amaraso aribyo melena. Hanyuma haba n'ivyo bita metastase ni ukuvuga ibivyimba vyadutse bya kanseri vyadutse mu mushishito tumeur cyangwa selile maligne bigasanzara bikandukira n'ibindi bihimba by'umubiri mugabo bivuye mu mushishito ariyo twita metastase, hanyuma bigashika nko mu mahaha metastase pulmonaire canke bigashika mu dusabo abaye ari umukobwa canke umugore les ovaires ariyo twita metastase ovarienne, canke naho bigashika no mu gitigu ariyo twita metastase hepatique. Birashobora no kugenda no mu ragwacu ruto hamwe no mu sohokero y'umwanda mukuru ariyo twita metastase colorectale n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri ibibyimba bya kanseri bivuye mu mushito bishobora gushikamwo. Aho rero ingwara ibigeze
kure mudutunge tubanze tumere amasegaso hanyuma tugaruka mu kiganiro cyacu. Mu by'ukuri birumvikana neza yuko iyi ndwara ya kanseri ari indwara itoroshe, mugabo rero abariko baratwumviriza muri kano kanya bashobora kwibaza bati mbega iyo ndwara ya kanseri ishobora gufata abantu barenga umuriyoni urenga ku isi yose, mbere ikaca yiha inkumbi ku bantu batari bake, iyo ndwara yoyo iva kuki cyangwa umuntu agwara iyo ndwara biba byagenze gute? Ivyigwa byakozwe n'abahinga biremeza yuko hariho umugera bakteri uba mu mushishito wacu, hanyuma uwo mugera bita Helicobacter pylori ugateza ibice birenga 90% by'ibikomere byo mu mushishito ulcère gastrique, mbere ugatera n'ibikomere byo mu rutoya ibyo bita ulcère duodenal. Abahinga rero basanze yuko ibice birenga hafi 80% by'amakanseri aba mu mushishito biba bitewe n'uwo mugera bita Helicobacter pylori, kubera yuko usunika ama acide y'umurengera ava mu maraso. Aha turiko turavuga ibyo bita acide chlorhydrique, hamiyo acide ikuzobabura umushishito, inflammation canke gastrite, hanyuma mbere n'umushishito ugakomereka, ulcère gastrique, mbere ukanatobagurika, perforation gastrique, mu nyuma bikazovamwo ibivyimba bya kanseri y'umushishito. Ni ukuvuga rero uyo mugera twita Helicobacter pylori ahanini abantu tuwandura mu kurya imfungurwa zononekaye, nk'akarori imfungwa zatetswe zikabika umwanya muremure, hanyuma tukazozifungura zabanje guhora zikamara nk'amasaha 6 arenga, zirashobora kwandura uwo mugera bita Helicobacter pylori. Ibinyobwa byabitswe nabi birashobora kwandura uwo mugera, hanyuma tubiriye tubinyoye wa mugera ukakigenda ukibika mu nyama z'umushishito, ukahaba umwaka, imyaka 2, imyaka 5, imyaka 10, 15 atani kimenyetso uzi, mugabo mu nyuma ikazotera ubushe bwo mu mushishito gastrite cyangwa ugatera ibikomere byo mu mushishito, na cyane cyane rero bikazova mu kanseri iyo byaguteye indwara bita gastrite chronique atrophique. Nukuvuga n'ubushe bwo mu mushishito wagwaye, hama ya acide chlorhydrique yaje mu mushishito ari umurengera ikazogera aho isangangura n'uduce ndemangingo tw'umushishito duhingura uruziri runoza imfungwa zo mu mushishito kwita glande parietale. Aho rero mu nyuma iyo ngwara itakize icyandikamo ibivyimba by'umushishito adenocarcinome gastrique. Ikindi gituma kigira kabiri gitera ibimungu canke kanseri y'umushishito adenocarcinome gastrique nivyo bita fumage et salage. Fumage ni kuvuga ni ibintu twotsa bikazana imyotsi, ishobora kuba ari inyama canke ibindi ibyo arivyo byose muga bikazana imyotsi. Salage ni gihe dufata ibintu tukabirundamwo umunyu, nk'akarorero ugasanga ibintu ari nk'ifi bazokeje bazibikana umunyu kugira zishobore kumara igihe kirekire. Ivyigwa byakozwe n'abahinga rero birerekana yuko umunyu iyo tuwurya ari mwinshi, na cyane cyane bijya bintu by'ibifungurwa bibikanwa umunyu nk'ifi nk'akarorero bakunda kuzibikana umunyu kugira zirambe, amafi yo mu makopo n'ibindi, umunyu uca uvyara ubumara bita nitrate. Hanyuma iyo nitrate ihuye n'ibintu bigize indemamubiri proteine, na cyane cyane ibyo bita les amines bivuye mu ndemamubiri, nitrate ihuye na amine ikivyara ibyo twita nitrosamine kubera bihuye n'ubushuhe bwinshi mu kota mu gukaranga. Nitrosamine rero abahinga baremeza yuko iyo ibaye mu mubiri w'umuntu harimo no mu mushishito iremarema ibivyimba bya cancer, tumeur maligne, harimo na kanseri yo mu mushishito. Ivyigwa byakozwe n'abahinga bikemezwa n'umuhinga w'umudage yitwa Dr. Kugel akorera mu kigo cyo mu Budage kijejwe gusuzuma imiti abantu bagiye gukoresha mugo bahereye kuyisuzumira ku bikoko, ikigo bita Institut experimental de la science médicale. Aremeza yuko kurya ifi na cyane cyane ziga zokejwe zasirifitijwe mu mavuta, ikitavuzweho n'igihe tuba twongeyemwo umunyu mwinshi, haba harimo ibintu bita les amines hétérocycliques bitera ingwara ya cancer. Rero ibintu byo kotsa ibintu ukazobona hatawe gufumba mu umwotsi, uzumenye ko hariko haraza mu umara utera ingwara ya cancer, harimo nk'ibyo twita les amines hétérocycliques, acroleine, nitrosamine, acide déoxyriquolique,
trimethylecholantrene, benzopyrene n'ubundi bumara butandukanye butera indwara za kanseri, harimo ibyo bimungu cyangwa kanseri yo mu mushishito. Kandi abahinga basanze yuko ibintu byarikanye umunyu bituma umubiri wihingurira ibyo twita proteine oncogene, ni ubwoko bw'indemamubiri ziremarema ibibyimba bya kanseri zo mu mubiri mu bihimba bitandukanye, na cyane cyane muri uno mwanya tuvuge kanseri yo mu mushishito. Ibyo rero bituma iyo proteine oncogene yihuye nuko usanganywe wa mugera cyangwa bakteri twita Helicobacter pylori, bica bituma n'ama acide abo murengera mu mushishito, ibyo twita hyperchlorhydrie, hanyuma akazobabura agatobora umushishito, hama mu nyuma hakadukamwe n'ibibyimba bya cancer adenocarcinome gastrique. Ikindi gituma kigira gatatu ni akamenyero ko kunywa inzoga. Abantu banywa inzoga bakarigwa na kanseri y'umushishito ku rwego rukomeye. Bugiye wihereje inzoga hanyuma ikamanuka mu mushishito wawe, buhoro buhoro igitigu cyawe le foie kirahingura ibintu bikora nk'umwambiro enzyme byo bita alcool deshydrogenase, bikaca birengera ku bigize inzoga ya alcool yawe bikayihingura mu bumara bita acetaldehyde deshydrogenase. Ubwo rero abahinga barerekanye yuko bushobora gutera kanseri zitandukanye, harimo na kanseri y'umushishito, kuko bunagwiza mu maraso y'umuntu umurengera w'ubumara twita les radicaux libres bishobora kuremarema mu mubiri w'umuntu mu mushishito wawe ibibyimba bya kanseri. Ibyigwa rero birerekana yuko abantu banywa inzoga bakunda kurwara ibyo twita gastrite ulcerative, hanyuma bikazovyara kanseri y'umushishito. Hari ikindi gituma kigira kane kandi gikomeye gitera kanseri y'umushishito, ni akamenyero ko kurya inyama, na cyane cyane zirya nyama zokeje ku muriro zigafumba umwotsi cyane zikaranze mu mavuta ayo ariyo yose, hanyuma ukazibonamwo umwotsi. Izo ziba zikaze mu guteza kanseri y'umushishito. Ibyigwa byakozwe n'abahinga biremeza yuko iyi nyama zateguwe mw'ubwo buryo bwo gufirifitiza no gukaranga zikaza mw'umwotsi zibyara ibyo twita les hydrocarbures aromatiques polycycliques bitandukanye. Hariho acroleine, nitrosamine, les amines hétérocycliques, acide déoxyriquolique, hariho ibyo bita trimethylecholantrene, benzopyrene n'ibindi. Umuhinga rurangiranwa yanonosoye ubuhinga bwo kubaga ibihimba byakira bigahingura imfungurwa, chirurgie de l'appareil digestif, akaba n'umuhinga kandi yanonosoye iby'ingaburo expert nutritionniste wo mu gihugu cya Espagne, Dr Georges Pamplona Roger, mu gitabo kiwe Croquer la vie, des aliments qui préviennent et qui guérissent, no mu kigwa cyaco yise les inconvénients de la viande, amabi aterwa no kurya inyama. Yarerekanye yuko ufashe inyama y'umusoso nk'akarore yo kwitako steak, ukaba wayokeje ku muriro mwinshi hanyuma igafumba umwotsi, ibirimwo ubumara butera indwara ya kanseri bita benzopyrene, ku buryo mu kilo kimwe cy'inyama haba harimo benzopyrene itera kanseri ingana niyo wokura mu masigareti y'itabi 500. Ibyo byemejwe na Dr Pamplona Roger muri Espagne muri icyo gitabo kiwe Croquer la vie, kandi na Dr Kugel wo muri Institut Expérimental de la Science Médicale mu Budagi aremeza yuko inyama na cyane cyane izo zokeje zitaragaje karanze mu mavuta ziba zirimo ubumara butandukanye butera indwara ya kanseri. Nicyo gituma ishyirahamwe rya ONU rigejeje amagara y'abantu ku isi OMS mu cegeranyo ryashize ahabona mu mwaka w'1993 muri kijya gitabo cyitwa Régime alimentaire, nutrition et prévention des maladies chroniques, ku rupapuro rwa 64 basanze ko abantu barya inyama bakanywa inzoga n'itabi bagwara indwara ya kanseri, indwara y'umutima irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso, hypertension arterielle, hamwe n'indwara y'igisukari diabete pancreatique, inshuro 80% gusumba abandi badafata na kimwe mw'ibyo bitatu bitumariye abantu. Dutunge gatoyi tubanze tubarize kino kibazo abo baba bariko baratwumviriza ku bijanye n'indwara ya kanseri yo mu mushishito, kuko ariyo turiko turavuga ko mbega iyi ndwara ya kanseri irakira? Nimbikira mwebwe nk'abarongozi murongoye ikigo Newfortec, hari icyo mushikiriza abo baba bariko baratwumviriza mu buhinga nkumbure muba muzi cyangwa mu bushakashatsi muba mwaragize? Iyi ndwara ya kanseri irakira? Nimbikira muraza mukabigenza gute nko mu munota umwe, kuko turabona neza yuko umwana atari ko atwemera ko tubandanye? Ego cyane.
mu bushakashatsi tumazemo imyaka ishika 18 twaravumbuye yuko mu mababi y'ipapayi amaze gukomera kandi yasoromwe atarahishira hanyuma agahingurwa ku buhinga bwa none biciye mu buryo bwa laboratoire harimwo ubushobozi budasanzwe buvura ibibyimba bya kanseri y'umushishito cyo kimwe n'andi makanseri nk'amakanseri y'igitigu, kanseri yo mu muhogo, kanseri yo mu mahaha n'ubundi bwoko bw'amakanseri atandukanye. Ivyigwa vyakozwe mu makaminuza atandukanye yo ku isi na cyane cyane amakaminuza 3 yo muri Leta Zunze za Amerika ariyo bita Purdue University, California University hamwe na Florida University. Na cyane cyane vyari birongowe n'umuhinga rurangiranwa yanonosoye ivy'ingwara ya cancer oncologist w'umuyapani ariwo Dr. Nam Dang yarose impamya bushobozi yiwe mu byo bita immunology kuri kaminuza rurangiranwa ya mbere ku isi yo muri Leta Zunze za Amerika iyo bita Harvard University ari kumwe n'umugwi w'abandi bahinga b'abayapani barize ku mababi y'ipapayi mu kiringo c'imyaka 30 bakoresheje amafaranga menshi cyane yatanzwe n'ikigo cya Leta Zunze za Amerika kigwanya ingwara ya cancer aricyo bita National Cancer Institute. Basanze ko amababi y'ipapayi arimwo ibintu bita les acetogenines vy'amoko arenga 43 bigwanya kandi bikavura bigakiza cancer y'umushishito. Ivyo vyigwa kandi bikaba vyemeza na Dr. Bharat Agarwal wo kuri Texas University, ni kaminuza yo muri Leta Zunze za Amerika. Ikiringo umugwayi amara ariko arafata ivyo binini kirahinduka bivanye n'ubwoko bwa cancer igihe ayimaranye hamwe naho iba imugejeje, no kuvuga état de chronicité. Bako abantu bose badafata ikiringo kimwe, ariko muri rusange umuntu afata utunini 3 mu gitondo, 3 saa sita, 3 ku mugoroba mu ndwi ya mbere yose kugira bimurinde gusesemwa noze. Ni kuvuga ahera ku rugero ruta akagenda duga. Mu ndwi igira kabiri naho afata utunini 4 mu gitondo, 3 saa sita, 4 ku mugoroba. Mu ndwi igira gatatu no mu kindi kiringo cyose azomara ariko arafata umuti afata utunini 4 mu gitondo, 4 saa sita, 4 ku mugoroba gushika amare wa muti. Umuti rero kugira ngo abahejeje traitement bishobora gutwara hagati y'amezi 3 n'amezi 6 bigaterwa n'ubugwayi ubwo aribwo naho nuvuga bigaterwa naho kanseri iyariyo ubwoko bwayo hamwe naho imugejeje. Ivyo rero umuhinga bari karakurikirana uwo mugwayi ni waheza akamwandikira icyo kiringo kandi akazara mukurikirana araba mu kwezi mu mezi 2 3 5 mbega bimeze gute, kuko amibiri y'abantu yose ntiyakira kumwe no mu kiringo kimwe birahindagurika. Aricyo gituma bisaba ko umugwayi yamira hande y'umuhinga ari karamukurikirana kugira ngo amurabire ko biriko biragenda neza. Mbega iyo doze canke ubwo rugero rw'uwo muti nico kimwe ku bantu bakuze no ku bana? Oya, ku bantu bakuze no ku bana sico kimwe. Ubwo rugero ni umwana guhera ku myaka 9 kuduga gushika ku muntu akuze. Ariko umuntu ari munsi y'imyaka 9 naho yabagwaye kanseri ntiyofata uwo muti kiretse ikibazo ciwe kibanze kwitonderwa mu buryo budasanzwe. Nta n'urugero twogitangira kuri radio kubera ikibazo ciwe kiba ari ico kwitonderwa. Mbere nje mboneraho nkembura n'abantu bamenye yuko hari igihe kizira kwihereza uyu muti. Uyu muti kirazira kuwihereza uri umudame wibungenze, kuko bijya bintu twababwiye bita les acetogenines birashobora no gutuma umukenyezi yibungenze ashobora gukora imbanye naho bwavye atari bibi. Kirazira kuwufata ugwaye ijya ngwara y'irijugumizi aho umuntu agira tremblement akajugumira umubiri wose, amaboko, amaguru, izosi, umubiri, byo bita maladie de Parkinson. Ni ingwara ibitewe nuko ubwonko bwawe butagihingura ibintu bita dopamine bikwiye. Kirazira gufata uwo muti kuko iyo ufashe ya dopamine kigabanuka ku rugero ruri munsi n'ubwo wari usanganye. Ibyo bijugumizi muri ko bavuga ni ibya bindi bavuga ngo ni ibifukunyi? Oya, si ibifukunyi baba bavuze ijya ngwara bita intandara, epilepsy. Siyo umuntu agwaye epilepsy nta ngorane. Ibijugumizi ni nk'ijya ngwara ikunda kugwara abantu bakuze, abakamakare, abatama, ugasanga arajugumira atari kubera imbeho na cyane cyane yateruye ikintu cyakagira concentration yose acajugumira gusumba.
bayita maladie de Parkinson, ntabwo ari intandara epilepsy. Ni ukuvuga rero abakenyezi bibungenze hamwe n'abantu bagwaye iyo ngwara y'ijigumizi, abo barabujijwe kuyifata, n'abana bato bari munsi y'imyaka 9 ntibawufata batabitegetswe n'umuhinga abakurikiranira hagufi. Murakoze cyane. Mugabo ivyo muriko murashikiriza ariko batukurikirana turumva yuko harimo ibiharuro byinshi canke amajambo ahanitse, mugabo reka cyo tugaruka kuri izo acetogenine muriko murashikiriza ariko batwumviza ziva mu mababi y'ipapayi. Mbega rero ziraheza zigasangangure gute iyo migera canke iyo zishitse mu mubiri w'umuntu biraheza bikagenda gute uburyo bwaho umuntu ashobora kumva ko yorohewe na cyane iyo akurikije ivyo byose muriko muradushikiriza? Ivyo vyigwa by'abahinga byemeje yuko les acetogenine zikora mu buryo butatu ari bwo bw'ubu bukurikira. Ubwa mbere, zituma mu mubiri w'umuntu ariko arihereza nk'akarorero ibinini byahingwa mu mababi y'ipapayi hagwirirana ibintu umubiri wihinguriye twita TH1 type cytokine. Ivyo rero bijejwe kurya cyangwa gusangangura ibibyimba bya kanseri selile marine mu mubiri w'umuntu bikagenda biyoka. Iyo ni inzira ya mbere. Iyi ni inzira igira kabiri. Acetogenine zituma umubiri w'umuntu ugira ubushobozi bw'uko ibibyimba bya kanseri bidasubira kuronka inguvu ziva mu isukari itembera mu maraso. Isukari itembera mu maraso tutaravye ubwoko yavuyemo bayita glucose. Inguvu zivuyemo bazita ATP cyangwa mu majambo yose adenosine triphosphate, kugira ngo ibibyimba bya kanseri bibandanye bibaho kandi bibandanye bigwira bisanzara mu mubiri. Metastase bikenera inguvu ziva mu isukari ariyo twita ATP. Rero acetogenine zirinda yuko izo nguvu zive mu isukari zidashika mu bibyimba bya kanseri mu duce ndemangingo twazo selile marine, maze bikatuma twatuvyimba tugenda tugabanuka dupfa gushika naho tuvaho, arivyo mu mvugo y'ubuhinga bita apoptose. Ubwo n'uburyo bugira kabiri. Ubundi buryo bugira gatatu, les acetogenine zikoramwo mu gusangangura ibibyimba bya kanseri zo mu mushishito canke zo mu bindi bice bitandukanye by'umubiri, nizo twita destruction selective des cellules marine. Ni kuvuga yuko les acetogenine zikora nk'umuntu azubwenge, zirondera hari ibibyimba bya kanseri gusa, hanyuma zigasangangura ibyo bibyimba mugabo byo twita le milieu environnant. Ni kuvuga aho ibyo bibyimba bitarashika mu bice by'umubiri hakaguma hadora ataco hakozweko. Abahinga rero baratangaye, mbere na Dr. Namdang wa muhinga rurangiranwa w'umuyapani mu bya kanseri babonye yuko les acetogenine mu mubiri w'umuntu zidasangangura ibibyimba biboneka gusa, ahubwo n'ibibyimba bidakunze gukorwako n'ubuhinga bw'ikiganga bita chimiotherapy bingana n'ibice 2% by'ibibyimba bya kanseri, aribyo bita mu Cyongereza multi drug resistant cells. Acetogenine zirabisangangura, abahinga bagasanga yuko zikiza umuntu arwaye kanseri mugabo zitigeze zimwonona. Umushatsi nturanduka, ntabwo uhindagurika ku rukoba ngo mbere nk'uwahiye, ntabwo zigukiza zabanje kugutera ibindi bibyimba bya kanseri nk'uko bikunze gushika mu bundi buvuzi. Rero twoshimira Imana ko yaremye ipapayi igashirako n'amababi y'ipapayi, naho ushobora kuba utari ubizi ntibisobanura ko bitabaho. Byarerekanywe n'ubushakashatsi bw'abahinga bakomeye, biremezwa n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigize kurwanya indwara ya kanseri ku isi arico National Cancer Institute. Twongeye kandi kubashimira, reka tumere nk'abasozera kino kiganiro cacu ko tubona yuko umwanya atari kirenga, mugambi mbere ko dusozera kino kiganiro cacu nakareka jambo mwoshikiriza abo bariko barumviriza kino kiganiro twariko turagira ikiganiro gifatiye kuri kanseri yo mu mushishito. Tumaze kwitegereza tukabona rero uko indwara ya kanseri y'umushito hamwe n'indi moko ya kanseri yo mu mubiri nka kanseri y'igitigu, kanseri y'amahaha, kanseri yo mu muringo tumanukana imfungwa mu mahaha cyangwa kanseri de l'œsophage n'izindi ndwara za kanseri ziriko ziragisivya. Mu myaka 18 twafashe umwanya ukwiye wo gukora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri hamwe n'izindi ndwara zigisivije, izo bita indwara ngendanwa maladie chronique, zadushikanye aho tugura amamashini agezweho akora ibinini bya kanseri ku buhinga bwa none mu ntumbero yo guhangana n'ico kiza cya kanseri. Rero urashobora no kwitura ikigo Newfortec Burundi kikagufasha mu bibazo bitandukanye by'amagara tudasize inyuma n'indwara ya kanseri. Ariko icitondegwa, usabwa kuyivuza utararemba, utararinda guhondoberera mu gitanda, kuko amahigo yawe yo gukira yo basigaye apimwa ku kayiko.
kandi usabwa kuyivuza utari kuri iyo nona. Inzoga, itabi, amafanta, isuka yo mu mahinguriro, amafiriti hamwe n'amavuta y'urukarango yahiye agatokombera, ivyo ugomba kuvyibagira. Ataraho kwivuza kwawe naho uzofisa amamiliyaridi azoguherera kataca kumariyo upfe urushe kandi ukokoye umuryango. Harageze igihe cyo guhindura ingendo kandi tukivura twabanje gukingira iyi ndwara zizanana. Cyo nawo mukunzi wari kurakurikirana kino kiganiro. Ni hano rero kino kiganiro kigarukiye. Twadushimiye cyane umutumire wacu, twize neza yuko mwafashijwe n'ibitari bike. Inshuti namwe bagenzi bakunzi b'ikigo Nifoteke Burundi, aha niho ikiganiro cacu kigarukiye. Hanyuma wewe uronse kino kiganiro urasabwa no kukinyanyagiza hirya no hino mu nshuti, mu babanyi, mu bagenzi, mu bo mukorana ku kazi, kugira ngo ubu butumwa bwiza bushore gufasha mu gukingira no kunagura amagara y'abantu ibihumbi byinshi. Mushora kandi no kwironkera n'ibiganiro vyacu biciye mu gukurikirana neza ibiganiro bitangwa buri munsi mu migwi ya WhatsApp y'ikigo Nifoteke Burundi irenga 150 yigisha ubuhinga bwo gukinga no kuvura indwara biciye mu buvuzi kama hamwe no mu ngaburo ibereye, kandi ibyo biganiro mukabironkera kandi mukabitangira ubuntu. Kandi murashobora no kwironkera mbere mukizigamira n'ibiganiro byacu byo mu buryo bw'ama audio n'amareresi video biciye mu gukurikira iki kiraro link muhabwa buri munsi mu migwi yacu ya WhatsApp yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye. Hanyuma mukaca muronka ivyo biganiro kandi mukabizigama mubisanze kuri YouTube umwanya wose muba mubikeneye, kandi mugaheza mukabisabikanya n'abantu. Kubifuza naho gufashwa ku bibazo byabo by'amagara, ari ibibazo byabo bwabo canke ibibazo byabo bagwaje bari mu gihugu cy'u Burundi canke mu kindi gihugu icyo cyose cyo kwisi, biciye ku buhinga bwa WhatsApp. Mushobora kuturonka biciye kuri WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439. Mwari kumwe na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Mubandanye kugubwa neza.